Hey ladies and gentlemen, nizere kumeze neza ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye no muherereye. Iyi ni Ndizera plus igushikiriza inkuru zitandukanye z'umuziki haba hani wacu canke hanze y'igihugu. Ndakwitsa gukora subscribe wewe utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Ndizera plus kugira ngo ube wa mbere mu kuronka inkuru tugushirirako amakuru y'inkino, amakuru y'umuziki haba mu Kirundi, mu Giswahili, mu Burundi ndetse no hanze. Jewe ni Slim Moses. So uyu munsi twabazaniye inkuru y'umuririmbyi Satbi. Murazi yuko mu ndwi turangije ari yashoboye gufata urugendo yerekeza mu gihugu cya Tanzania, aho amafoto yashoboye kuboneka ari Dar es Salaam, ariko arakora shooting nkuko yashoboye kuvyandika ku mpome ngurukana bumenyi ziwe ku mbuga za internet, nkuko yashoboye kuvyandika kuri zimwe mu mbuga sanzwe akoresha, ndavuga Instagram na Facebook. Amafoto yarabonetse ari kumwe muhinyanyuzi asanzwe akora amasanamu mu gihugu cya Tanzania nkuko yashoboye kuvyandika. Rero yarashoboye gukora ikiganiro kuri imwe mu mbonesha kure yo muri Tanzania, TV online yitwa SNS. Yaravuze byinshi cyane mu bijyanye n'umuziki wiwe, aho mbere bamubajije ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ndabibutse yuko mu minsi iheze atari na myinshi twarashoboye kumenya yuko Satbi hamwe na Belle bari basanzwe bari mu rukundo, nkuko twashoboye kubibona ku mbuga ngurukana bumenyi. Amakuru adushikira aremeza neza yuko boba batakiri kumwe, batandukanye. Reka mbere ndakeka ko basanzwe bakurikirana abo baririmbyi babiri, ndavuga Satbi hamwe na Belle barashobora kubona yuko habaho nko guterana ijambo kuntu ku mapost amwe bagenda barakora kuri Instagram zabo. Ariko rero igitangaje, Satbi mu kiganiro yashoboye gukora kuri SNS yabajijwe ikibazo cy'ukuntu imigenderanire yiwe na Belle imeze. Arashobora kuvuga byinshi cyane, aho mbere yanavuze ko basanzwe bari mu rukundo imyaka 7 yose, bafitanye umwana umwe. Ivyo natwe turabizi, ariko rero cyagiye gutangaza abantu mbere kikabasigira n'ibibazo byinshi cyane, bakibaza ibibazo byinshi cyane. Ni ikintu yashoboye kuvuga yuko mu minsi ya vuba bashobora gukora mariage, kandi ku rukundo rwa burubandanya neza atakibazo na kimwe kirimo. Aho rero je nacengira ibibazo byinshi, ariko ku rundi ruhande ugerageje kurabona muri commentaire z'icyo kiganiro bashe gukora, urabonamwo bamwe mu bafana bo muziki ndundi abashe kugira ibibazo byinshi cyane mu kwibaza ibinabiri ati mbega yo bari base bariko barakora canke babikora kugira ngo bashobore kuvugwa cyane n'ibindi byinshi cyane bisa n'ivyo. Ariko rero ku rundi ruhande Satbi wewe yavuga kabisa afise ukwiyemera gukwiye, self confidence ya danger, ko urukundo rwabo rumeze neza kandi mu minsi ya vuba bashobora kugira gutya bagakora mariage. Okay. Kwa hiyo na Belle mna muda gani? Miaka 7. Miaka 7? Ndio. Na mtoto mmoja. Mna mtoto pia. Ana umri gani na anaitwa nani? Anaitwa Salim Liam Givenchy, ambaye ana umri wa miaka 3. Okay. Mwaka 2020. Kwa hiyo kumbe ni bado mshafunga ndoa? Bado. Hizo plans zipo. Okay. Kwa tunajua tena leo hivi kesho vingine, lakini tunatarajia kwamba urumva ko ibintu bitoroshe. Ariko rero ku rundi ruhande ibintu ntivyagarukiye aho. Baramubajije ati mbega umuziki wo mu Burundi ubona umeze gute? Mu Burundi uri kuraraba baririmbyi baho mbega bameze gute? Ko wewe ukoresha ingufu nyinshi. Baramubaza n'ama collaboration yakoze, aho twogaruka nko kuri collab yakoranye n'umuririmbyi Meddy mu gihugu cy'u Rwanda. Bamubaza ati mbega wamuronse gute? Byari byoroshe canke byarakugoye kugira ngo uhure nawe? Arasigura yuko bahuri ico gihe muri Tanzania, gihe Meddy yaragiye gukora na collab na Diamond Platnumz. Ariko ku rundi ruhande baramubaza collab yakoranye na Otile Brown, nawe nyene aravuga ko bitari byoroshe, ariko yagerageje uburyo bwose bushoboka kanamurira n'itike Otile Brown akaza mu Burundi then bagakora ijya ndirimbo yabo. Ariko rero yarashoboye no kuvuga ku muziki w'u Burundi, aho bamubajije, aho yavuze ukuntu abantu benshi basanzwe bamugereranya na bamushira mu guhiganwa competition na Big Fizzo. Kama ilivyo hapa nyumbani Tanzania, kama ilivyo Nigeria, kama ilivyo Marekani, huko kwenu pia kuna nini? Kuna kushindanishwa vile vile. Na wewe umekuwa ukishindanishwa sana na Big Fizzo bwana. Ndio. Mkoje, mna shida yoyote? Paka sasa hakuna tatizo lolote. Big Fizzo ni ndio nikasema kwamba kwa muziki ni mkubwa. Ni legend. Ni legend. Amefanya music before. Yeah. By the way tulikuja tukafanya music, lakini tukawa
pia na speed ambazo ziweza kufikia hatua kwamba unamchukua Sat-B na Farious na kutuweka pamoja, because Farious ameweza kuimba, nasema kila siku ameweza kuimba na muona sijaenda studio. Naona sasa hiyo upinzani ni wa mashabiki aswa. Sasa mashabiki huku na huku tunavutana kunakuwa somehow. Alafu na mimi kwa kazi naamini kipaji changu. Naamini kwamba nchini Burundi hakuna saidia yangu mimi. Okay, unaamini hivyo? Naamini. Okay. Naona by the way haisemi kwamba hata nifanye kazi za aje kwamba namshinda miaka brother wangu. Atabaki kuwa brother, lakini kwa muziki niko I'm strong. Na kwa muziki na hakuna side yangu. We asanzwe amwubaha cyane kuko yatanguye gukora umuziki. Sat-B amubona Sat-B ataranatangwa no gukora umuziki kera cyane. Sat-B aranaba n'umufana wiwe, ariko ku rundi ruhande Sat-B asharagaruka akora umuziki. Ibintu rero byaciye bituma azana n'ingufu zidasanzwe, baramukubita no muri competition bavuga ati wewe naka n'indakaze. Ivyo rero bikaba byahavuye bifata yindi nzira, kuko nuno munsi yari abafana bavuga ati Sat-B ni wakaze, abandi bakavuga ati wapi Big Fizzo ni mubi cyane. Ibintu nk'ivyo Sat-B rero ashaka kuvuga yuko mu Burundi ari we muririmbyi wa mbere kabisa, avyifatamwe neza, asanzwe ari muririmbyi wa mbere anakurikiranwa cyane. Kandi ivyo ndibaza yuko nta muntu yoza biharira, nta noza avuga ngo sivyo, kuko ugerageje kuraba ku mbuga Sat-B asanzwe akoresha haba kuri YouTube. Subscribers ba YouTube channel ya Sat-B ni benshi cyane par rapport ya Big Fizzo, ariko kuri Instagram kandi urabona ko Sat-B avyifatamwe neza cyane imbere ya Big Fizzo. Ariko ku rundi ruhande ugerageje no kuraba abaraba indirimbo za Sat-B kuri YouTube channel nabatari bake cyane par rapport ya Big Fizzo. Ariko Big Fizzo nawe no kubwiye yuko asanzwe afise abafana kabisa, no batahemuka binahemuka batavaho. Big Fizzo arashaka gukora igiteramo ahantu ukasanga yujuje kabisa, ugasanga cyitabiriwe n'abantu batari bake cyane, abantu benshi cyane. Nubwo kandi Sat-B nawe ari generation nshasha, nawe yari ko akora igiteramo ubona ko ibintu bitaba vyoroshe, avyifatamwe neza. Ariko yavuze yuko mu Burundi niwe wa mbere, no kuvuga haba mu kwandika indirimbo, haba mu kuririmba, haba mu gukurikiranwa, haba mu ku mbuga ngurukana bumenyi, no vuga Instagram cyangwa Facebook, gupostinga nibi nabiriya. Sat-B yaravuze ko ari uwa mbere. Abafana rero abo ku ruhande rwa Big Fizzo baravuga ati wapi mutama, wapi kabisa, ivyo bintu uri kuravuga wapi sivyo na gato. Ariko abafana basatura kandi baravuga ati wana nivyo koko uri wa mbere kandi neje uzo muri wa mbere. Ivyo ni bimwe mu bibazo byashoboye kuba biriko biratembera kuri no mwanya. Abafana batari bakeya bariko baragerageza kugira ico babivuze ko nibizo bavyoroshe. Reka turindire igikoko kizova mu rugo rugendo rwiwe, na cyane cyane ko zimwe mu ndirimbo yagiye kora mu gihugu ca Tanzania canke mu Buganda zashoye kuvyifatamwe neza cyane. Reka turindire turabe mbega iyo izokubita swata canke izo bica bicike, kuko uno munsi ahiwacu nawe urashaka kuhakorera igikorwa akagenda neza cyane. Murazi indirimbo zimwe z'abarundi bahiwacu bakoreye ahiwacu zimaze no kurabwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, banakoresheje washaka n'abahinyanyuzi ba hino wacu. Ariko nkikibuza yuko umuntu afasha akagenda akaja kwikora ku muhinyanyuzi waho hakurya y'amazi, nta kibuza ko ibintu bishaka kugenda neza. Anyways, iyi ni Ndizera Plus. Nizere ko wagize ibihe byiza. Ndakubitsa gukora subscribe, wotarakora subscribe, wibuke kugira like, ufise n'icyo uvuga muri commentaire ugishireyo ucommenting kugira ngo ibintu bigende neza. I'm Salim Moses right here, and this is how we do. Bye.